igihugu cacu nk'Uburundi caciye mu vyago bifatiye ku macakubiri ari mwikumirana, akarenganyo n'agasuzuguro. Iyo nyigisho iratumirira umwe wese kuraba mugenzi we nk'uko yoba ari we nyene, akitwararika ikimubeshaho n'ivyo akeneye kugira ngo agire ubuzima bw'iteka. Aba ugeze mu zabukuru, aba umunyamahanga, aba impunzi, aba umwimukira, uwo wese arakeneye ubuzima bukwiranye n'iteka ryiwe. Ari naco gituma nokenguruka iyo ngendo mufise murondera yo kubahiriza umunyagihugu wese, gutyo tukirinda ivyo vyose bicuvya iteka ry'umuntu, kuko birahumanya ubuntu, bikambika iceyi ubikora, kandi bigatuka Imana. Niho rero umwenegihugu wese yokubahirizwa mu buzima bwiwe no mw'iteka ryiwe, mu biwe no mu vyiwe. Aho muri iki gihugu cacu ata n'umwe yogirwa igikoresho canke nk'ikidandazwa. Murazi ko urudandazwa rw'abantu ruvugwa muri iyi myaka, naho rukorwa mu buryo bwihishije. Mbere Papa Francisco akavuga ko ruri mu caha c'agahomerabunwa. Umuntu ntashobore kuba ikirara abantu bacako ngo bashikire inyungu zabo, canke ngo abe nk'igikinisho, kuko imbere ya vyose hazi ineza ya muntu, ineza y'umwenegihugu ijana n'iterambere ryiwe, ikajana n'ineza ya bose. Ni naho rero abarongoye abandi mu nzego zose, na twebwe twese abarundi twokomeza iyo nyifato yo kubaha no kubahiriza mwene wacu, gutyo umuntu wese akoroherezwa mu buzima bwiwe kugira ngo atunganirwe, haba mu vyo gufungura, haba mu vyo kwambara, haba mu vy'uburaro, haba mu vyo kwigishwa, haba mu vyo kuvuzwa, haba mu vy'akazi, mu vyo gusonera no gukingira ubuzima bwiwe. Niyo ntumbero mufise muriko mushira imbere, tugasaba Imana ngo idufashe twese tuyinjiremwo, dushobore kubana vy'ukuri nk'abavukana, abana b'Imana. Imana yasangije iteka, igasangiza n'igihugu, kugira ngo tugitunganye ku neza yacu no ku neza y'abakibamwo bose.